guhera uno mwaka amafaranga yose ari ku makonte y'amashirahamwe leta ifisemo imitahe nka Regideso, OTB, Sosumo, Poste hamwe n'ayandi ngo azohoraja ku ikonti imwe rudende ya leta iri mu banki nkuru ya Republika. Gutyo leta ngo bizoyifasha kudasubira kwaka amadeni igihe iba yakehaniwe. Umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yabishikirije kuno 2023 Nyakanga umwaka wa 2025 mu nama yagirishije abayobozi bakuru b'amashirahamwe leta ifisemo imitahe bari kumwe n'abayobozi mu vy'ubutunzi muri ayo mashirahamwe. Nkuko mubizi uko twama tugira dutegura budget yama iri déficitaire. Kuvuga tu prévoit beaucoup de dépenses par rapport aux recettes escomptées. Bigatuma dufata amadeni kandi muri mu mabije y'ibihugu nibisanzwe, c'est très normal. Ni ambition de planification pour réaliser beaucoup plus à la fin de l'année 2024-2025. Twari dufise trois clôtures l'année dufise un déficit budgétaire au niveau de la trésorerie de l'État. Ayo ngomba dufata ideni muri BRB directeur. Mugabo parallèlement, il y avait plus de 400 milliards ariko ma compte y'ama entreprise ya leta yicaye yarama administration personnalisée de l'État yicaye tuprotirane nayo mahera chakoliki kuduhije kubaha yandi mahera ku mwaka. Ni mu imagine rero kuba turiko turafata ideni turi hari charge financière dufise amahera yicaye haje rero 100 miliyari ko yicaye ngaho leta ikaja gufata ideni ubwo si wowe nyene ucuyazana tukayagura. Numva leta iguza amahera yayo irikisubisa des charges financières ku mahera yayo yari gukoresha amahera yose aranza akaba centralisé kandi nivyo tugira no mwaka amahera yose aza kuri compte général trésor leta yakeneye ikayakoresha. We nawe na uvuga yukeneye gahore liquidité l'accès wa accès ku mahera ukeneye gukoresha koko ntabwo dushobora kuza dusaba amadeni cyangwa tubura tugira na mauvaise connotation. Nous sommes très endettés alors que nous avons des fonds dans nos institutions publiques. Urero nzoraba umuntu yanse gutanga la situation du compte de l'État akanka kuriha leta yonyene ndabasaba ntazogera uzovyitambika imbere ivyo sauf uzorasa autorisation spéciale nabo nzoraba motif azoshira. Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda gose cyane mugira umugisha. Ntabwo ngomba guteba reka nje kumuriri nganire hano muranzi ngaho nta mpamvu nirwa nisigura nisobanura ngo mvuge ku kijanye na ziranutse no mugwiza tunga aguma jana business ziwe hanze ariko abikorerayo yagiye muri Tanzania, muri Uganda, Malawi, jobundi Angola yagiye kubakayo ikigo cha FOMI muri Angola. Ico kigo yagiye kubaka muri Angola kizotwara miliyoni amajana 370 n'ibindi bitandukanye kirongera mbihuze na bino hano no mushikiranganje wa mbere yarimo aravuga hano kugira ngo muvyumve. Ndagomba mutegere neza muvurize impamvu kandi ndakeka nimba muri n'ubwenge muraza kumva ko arukuri. Ndavuga nimba muri n'ubwenge muraza kumva ko arukuri. Ukabari n'ubwenge urumva ko arukuri. Ukabutari n'ubwenge nta kuri uza gupfa wumvise. Ukabari n'ubwenge urumva ko arukuri. Ukabutari n'ubwenge ndagisubiramwo ntabwo ucumva canke ngo untahure. Twagiye rero icambere tugomba guheraho bino uyu mushikiranganje wa mbere yaravuze yari karavuga bino bije gusongera isibe ubuzima abagwiza tunga bari barimwo abigenga bari barimo. Jewe nguma mbabwira sizi impamvu abadede muguma mununuza byose hazogera igihe habura n'ivyo mununuza. Ntabwo ndabanga niko babwiza ukuri. Hazogera igihe abadede muri CNDD-FDD mubura n'ivyo mununuza. Kubera yuko abagwiza tunga benshi b'abarundi kubera iki badakunda gukora ama business yabo i Burundi. Ubu twebwe nta gitoro tuba tubuze. Nta mabisi meza tuba tubuze.
abo bagwiza tunga babaza bakabikorera mu gihugu tugatera imbere. Mugabo kubera ko abadede bakubonanye ifaranga bace batangura kukwiruka ko no kukuzanira amanuze amananiza, maze uko kukuzanira amananiza no kukwiruka ko bigace bituma wewe utagomba kubereka yuko ufise amafaranga. Mwabadede mwege muri senya nta muntu abanka, mwebwe ubwanyu ni mwebwe mwisenya kubera ko umuntu aberetse ihera muca mutangura kumukinagirako. Iyo niyo ngwara mugira mukunda amafaranga cyane. Ubu rero tugaruka hano kuri ino topic ngaha tutaraja kure y'uyu mushikiranganje ariko aravuga. Ni kuvuga ngo yarimo avuga ku bijyanye n'abashira hamwe yigenga. Ayo mashira hamwe yigenga hari gihe leta ishiramo udufaranga duke ibaterera. Sivyo? Muvyumvirize neza, ibaterera. Mugabo ngaho ino video imbere yaho hari umugabo yavuze ati mwega ayo mafaranga ntimuyaduha neza, bisigura ngo namashira hamwe yikorera ivyabo nandi mashira hamwe ari ku gatwe kabo Sosumo ku gatwe kabo bariya ku gatwe kabo. Mugabo abo bose batanga amakori muri leta. Sivyo? Muri ko bananyumva neza? Batanga amakori muri leta. Mugabo kubera yuko leta ata mafaranga isigaranye, ubu rero igiye kwataka na ya mashira hamwe yigenga. Muravyumva bino ndiko babwira hemwe, sidiko muri ko barabitegera neza, ndagisubiramo. Kubera ko ata mafaranga ari mu kigega ca leta, ubu naho bagiye kwataka babandi bakora bigenga. Mugabo bahora batanga amakori. Sasa rero ikibazo kigiye kuba ni icahe? Ni kuvuga ngo kubu baterekuriwe kubika amafaranga. Ayo mafaranga bagace bayazana mu kigega ngo ca leta. Ari amafaranga gacare agenzurwa na leta. Ngo mugigombye kuyikorako ikayikorako. Bisigura yuko mugiye leta izo bigomvye amahera, izo kigenda kwikora kuri yandi ya mashira hamwe, hanyuma mugihe ayo mashira hamwe zo bagomba kurangura ibintu bishasha canke zo bagomba kuzana ibintu bishasha, agaca gongana n'ukuntu leta izoba yagiye kurangura ivyayo ngo izo yasubizaho canke ikora imirimo yabo ngo izo yasubizaho, ari yamashira hamwe acatangura kuja mu gihombo kubera bazoba basanze leta yayatwaye. Fini uburundi mu muriro. Cenda babwiye nemo bariko babesha. Now mugende murabe banki nkuru y'igihugu president ndayifashe mu ntoki, umuryango wiwe fye ubirabitwaye mu gitoro ati jere gifashe mu ntoki, umuryango wiwe fye ubiragitwaye. Ayandi makompanyi yose ati jenda afashe mu ntoki fye baba barabitwaye. Ni kuvuga ngo ubu impamvu Burundi bunakenye nta mashira hamwe ahari yifatiye ibintu mu ntoki, kubera ko leta y'u Burundi ntabwo ikureka ngo wowe ukora ibintu wigenga, byose yarabitwaye. Niyo mpamvu ikihomba. Sinzi ivyo muvyumva, ibi vyumva abanyabwenge, wowe utari n'ubwenge ntuvyumva. Niyo mpamvu leta ikihomba. Leta yavyatse abantu bose bigenga, ibintu byose yabisize mu kuboko kwayo bica birahomba. Nuba amashirahamwe yarasigaye fye aragiye, ahaye yose agiye kugara. Mu majambo make na makosa yuko leta ibintu byose ivyaka abantu bigenga ikabishira mu maboko yayo. Ayo namakosa mugere mubaze nabize ivya politike, mugere mubaze nabize ibijanye n'ivya economy, muce mugaruka gaha mumbwire ko jatabwenge ngira. Mugende mu bibaza abize ivya politike nabiza ivya economy, ivyo kuzigana amafaranga. Niba hababwira ngo ndabeshe jewe ncancece kanume, leta nabwo ifise uburenganzira bwo kwinjira mu makompanyi, mu mashira hamwe y'abantu bigenga. Ibi bizanira igihugu guhomba. Niyo mpamvu ubona mu Burundi atari umugwiza tunga byura umutwe.
ibi ni bya bindi wowe uzanye n'agakompani kiwawe agashirahamwe kiwawe baca batangura kugomba kukaganza kugira ngo wewe uhombe. Ni navyo vyabaye kuri Dr. Sahabu. Murabona yuko baciye baza bamwagiriza ibinyoma baca bamwiba bya bitaro hospital Kira bitwaje bidafadika. Bijya byose naha byavuye. Mugende kuri no mukire ziranotse arimo yubaka fomi. Muribuka yuko ku mwaka ushize umenga na Pacifique rirahazwe rabitangaje avuga ko hari umugambi w'ukumugandagura. Hari bihangange byagomba gutwara fomi yiwe ngo abari bo bavyegukira. Bugerekana babwire iyaba Fabrice Manirakiza ibi vyakora atari abikorera abo bakuru urya baba baracishije ku buhomba kera zamani iyaba amafaranga arayakura mu mufuko wiwe. So rero ibiziranotse hano no mukire yarabimenye maze kubimenya atangura kugabanya akariro kugukora fomi i Burundi. Mugabo mwumvirize ndazi ko no mukuru w'igihugu yagomba kubigiramo uruhara ngo ashiramo akaboko bakorere hamwe. Mugabo mwibuka ukoranye n'umudede finale abagiye kukunyaga ivyo mwakoranye. Ntabwo jembesha ni ibintu jewe nabayemwe ndabibona. Kandi impamvu mba ndiko nabivuga amagomba bikubita gashi kuko vyononabo vyangirizabo bihombeshabo bitanga n'isura mbi ku gihugu bitanga n'isura mbi kuri bo. Niyo mpamvu cubana n'abaguza tunga benshi bahunga kubera ko vyononwa n'abadede. Jewe nabivuze mbere natanguje amanuze formation formation zigezanaza imiti zigezanaza froma zigezanaza enuze formation zidanaza imiti zari nka zitatu ndibuka ngaho dutanguza na business n'abadede. Ewana wewe udashikikiye abo badede cyambere mu mutwe kibarimo ni gipinga ico kikaba tukijya amahera. Icya kabiri mumaze gukorana mugashi amafaranga hamwe bigatangura gutera imbere ashakisha ikintu cyose gituma izina ryawe risegwa nabi cyangwa risa nabi. Swati iwawe bazana bagakubita grenade cyangwa bakakwagiriza yuko utunze ibigwanisho cyangwa bakakwagiriza yuko batutse umukuru w'igihugu. Biriya bagacabugana bakabigabura bakabikwiba. Niko badede bameze. Ikibazo rero nibo bisabwa yuko bahinduka bagahindura mentality nimba koko bagomba ko Burundi butera imbere. Ziranotse yirabimenye acatanguza kwimura ibintu vyiwe ishirame rya fomi rikora ifumbire n'ibindi agiye muri Tanzania no mu Rwanda rirahari gusa ntibaratanguza ku mugaragaro. Muri Tanzania ryaraheza, Uganda arimo bitangura, Malawi yaratanguye, Mozambique yaratanguye, Angola yatanguye, umenga no muri Kenya arimo bigeye. Muri Kenya rirahari menga, muri Kenya rirahari. Kandi ho hanze y'u Burundi yubaka inzu nziza, inyubako nziza, ibibarabara amabarabara ajyayo bakayakora, imiduga bijyayo bakabikora, ibintu bakabitunganya. Ubu benshi bakorera ziranutse mu Burundi bakora muri fomi barimo basaba kunguruzwa ngo baje hanze y'u Burundi, kandi bariko barabikora. Aho ni mu gihe umurundi kugira ngo aronke ifumbire abirakuya, hari n'igihe atarironka. Mugaba mu mahanga bakaba bariko bararonka ifumbire ryavuye kuri wa murundi. Kandi gitangaje nta nubwo bamamaza Burundi muri ivyo bihugu, nta nubwo bagomba kumenya uwo muntu yo yavuye, kubera ko Burundi barabizi ko butazi kwakira abagwiza tunga. Mugabe ibihugu bizi kwakira abagwiza tunga vyovyo biracunga umutungo wabo bantu, bigatuma n'abagwiza tunga b'abarundi benshi bajayo. Niyo mpamvu president w'u Burundi yavuze ngo ndabizi ko munyuruza amafaranga mukagenda mukagura ibizu vya ibizu hanze. Babigura hanze kubera babona ko ivyabo vyizewe. Rero ziranotse ari mateza imbere ivyo bihugu vyo mu mahanga, ntabwo ari mateza igihugu cy'u Burundi imbere. Nta nubwo ariko yamamaza igihugu cy'u Burundi mu mahanga, niwe arimo yiyamamaza hamwe n'izo fomi nyene barimo bakorera muri ivyo bihugu vyabo. Aho ni mu gihe ata Murundi aronka fomi, batonda umurongo izuba rikarenga batondeye fomi ifumbire ntibabironke. Kandi mumva ivyo byose si kibazo cyaziranotse, ivyo byose ni kibazo c'abadede.
kubera ko abadede baraza bakavuga ngo banza mutange amafaranga ava yuko mugenda kuronka rya fumbire kugira ngo ni rya fumbire niriza rize risange mwebwe mwaramaze kuriha. Ayo n'amakosa. Ntabwo abantu babanza gutanga amafaranga ava yuko ifumbire iza mu gihe mufite amafaranga. Vyiza ifumbire iraza abantu bafite amafaranga bakagura. Iyo rero bane banyagihugu bamaze gutanga amafaranga bakayaha abadede baca bayarya. Muri cyagiye cyo kuzana ifumbire ntibasubira kuzana ifumbire. Niyo mpamvu musanga kuri za biro nyinshi abanyagihugu batonze umurongo barimo bavuga yuko barishe ngo ifumbirize mugabo ifumbire batayizanye. Iyo niyo ntwaro y'abadede iracurika ibintu. Ntabwo jewe nk'abadede ibi niko nebabwira n'ukuri kandi muzoguma mucuramye mu gihe mutagomba kubicurura. Tugende gatoya tugoba kugera ku musozo ku bintu bijanye n'ivyimbuto navyo ni nkuko nyene. Kera umuntu niwe yibikira imbuto cyangwa bakagira ibigega, mwebwe mugombye kuza kubitsayo bya bigega mukabibitsayo bagazara bitanguje igitega. Mugabe ivyo bigega byaba birinzwe bicungerewe nta kintu cyashobora konona izo mbuto abo banyagihugu baba bagiye gushiramo. Mu gihe mutabishoboye mwege mwariziganiriza mwamara kurindira mwitera hageze mukabishora. Niko kera vyakogwa. Rimwe na rimwe warimbura ugashira mu nzu cyangwa ukamarika ku rusenga ari bigori. Mugabe abadede bahisemo guhombesha abarundi. Ni kuvuga ngo wewe uri umurundi urimbura wamara kwimbura cya kigoni mba anagesa bacita anagesa umenga anagesa kigaca kikubwira ngo zana ngivyo bigori vyawe zana yo maharagi yawe niyo hagera mwitera tuzobigurisha nawe tukurihe. Bagace babijana muri vya bintu ngo bisiganye ibigori n'ibiharagi cyane cyane ibigori. Hanyuma kubera yuko batagiye batahaye keya batitaye kurera bijya bitiyo bibika ibigori byaheze byatubaguritse atanubwo barabikora kuko nubwo bumenyi batabugira bya bigori bigace bitangura kubora n'imbeba zikaca zitangura kwinjira kubijya. Allo jeni mabasobanurira ibintu byumvikana niba mwumva niba mwungurutse mu mutwe. Murabizi yuko ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri imbeba zamazabiriye amatoni n'amatoni mugasanga yabuze. Mugabo hariho n'abarundi bakenye baba bakwiye guhabwa bijya byo kurya ngo bapfume babijya mukemera yuko bibora ibindi bikaribwa n'imbeba. Hagera muri ryatera b'abarundi ntibabironke bakarinda kuza gutegera ibindi bivuye muri Tanzania n'amafaranga yabo ntimuyabahe. Nikawa nuko nyene keri kawa baragishorera kuri Yezine. Jewe nari umurimyi w'ikawa kera jewe naragera ngaho nkarondera ikawa mu ntara Gitega iryo kawa nkarishoraho bita mu gitaka. Wewe ari pima kagurisha ukugomba agafuka ukugomba cyangwa ugahamagara umuntu akagushorera uko wowe uvyipfuza agashora. Mugabo ubu abadede babishize mu ntoki agahawa kawe baguha amafaranga make na president yarabivuze bagace bagenda bakishorera bagakura ifaranga ritubutse nta nubwo barigarura mu kigega ca leta baca bakubita ku mufuko fye amafaranga akabagiye. Abadede bataraza ubutare ntabwo bwimbwa. Mugabe ibintu abari ku butegetsi bwa mbere bakoze nivyo byari byisha amabarabara inyubako ubusho ibitaro ibintu bigezweho byubatswe n'abantu ba mbere batwaye Uburundi batimba batacukura ubutare. Mugabe abadede bamaze guhagera nibo ba mbere bacukura ubutare. Mugabe nibo bantu ba mbere banategeje n'ubukere mu gihugu. So genda keka ko abadede beshi I swear to God abadede beshi ntabwo ndiko nabatuka ibi namwe murabizi no mu mutwe wanyu mugitwa birimwo kiretse uburofa bwanyu mishiramo. Genda keke yuko abadede atari abarundi ahubwo genda nibazi ko mu badede beshi ni intera hamwe zaje kwitirira abarundi kubera yuko uburyo bayobora uburyo batwara uburyo bonona ibintu. Naho waba uri umunyamahanga wagirira impuhwe Uburundi ahubwo abakoroni nibo batwara Uburundi neza.
abakoroni bayoboye Burundi neza, abakoroni baritaho Burundi, abakoroni barubatse ibintu byinshi mu Burundi. Mugabo mwebwe mu badede muvuga ko mukunda igihugu cy'u Burundi, mugabo ni mwebwe muconona ibintu byose mukora muratabagaza kugezaho n'abantu b'umumaro bo bagiriye akamaro batangura kubahunga nkabaziranutse. Iyo mutabishoboye mutangura kwica. Niyo mpamvu muri komiruka no kuri Gwasa. Ejo mwarimo mucoma kuri Gwasa muramuhatsa turabizi ko mama mumurondera vyonyene kwica no guhigana murabishoboye. So nta muntu abanga je muje mugome muzonyica, nta muntu abanga. Mugabo ubugoryi mugira, ubugoryi mugira nibwo butuma musuzugurika, ubugoryi mugira nibwo butuma Uburundi buboneka nk'ubukenye, ubugoryi mugira nibwo butuma abanyamahanga batubaho Burundi, ubugoryi mugira nibwo butuma baguza tugataka bashobora gukorera mu Burundi kubera ubugoryi bwanyu, uburangare, ubusamare, ukutita ku bintu no gutagira ubwenge bwo gukemura ibibazo biri mu gihugu. Ivyo muracabibuze. Mu gihe rero mwebwe abadede mutaricara hamwe ngo ubwenge mu buzamura muduhamagare twebwe tubatoze imitwe, muduhamagare tubigisha, mwumve mutegera amatwi apana kutwitwa ngo nibipinga. Oya, twadupinga nubwo bujajwa, twega dupinga n'ubuswa, ntabwo dupinga n'ubwenge. Nimwemera ko twicira hamwe tuzozamura igihugu. Mugabo nimishinga kurangamiza hejuru ngo muri ko muraba ngwinkona ngo ngene yarara, muzosazira mu nkona kubera inkona ntiyubaka, inkona irasambura. Hagarika rero kwisamburira ko nk'ihene, mukore nk'abantu bakuze, muje hamwe vrema. Na Karema arasohoye indirimbo ngo muzige zose ziri mu magi, koko biraboneka ko ari byo muri ko murakora. Iyi mitwa iyi miyobore